Ikaze kuri G4G. Nimba wisanze hano hantu uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Tukaba twongera dushimira bamwe mu bafana bacu badahengeshanya mu kutwandikira batubwira yuko ibyo tubagezaho bibagira akamaro. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri zimwe mu ngeso tuma umuntu usanga adashobora gutera imbere canke akisanga mu bukene atari uko tanguva afise canke atamutaha afise canke atari uko abuze uburyo, ariko ugasanga ingeso ziwe zituma adatera imbere canke ingeso ziwe zituma atava ku rwego rumwe ngo ashike ku rundi. Ikaze kuri G4G. Nawe vyoba bimaze kugushikira ukibaza ati mbe kubera iki jewe nta avance, jewe kubera iki ntashobora gushika kwibi nibi, ugasanga rimwe na rimwe uriko ugira ibintu by'amadidano ukibaza impamvu. Ariko mu buzima bwacu hari igihe usanga dufise ingeso zimwe zimwe zidusubiza inyuma kandi ukunda gusanga natwe tutazi. Izi ngeso rero uziravye neza urashobora kuzikosora hanyuma ukaraba ico zitanga. Ariko abantu bagiye bakosora izi ngeso bamwe bagiye batanga ubuhamwa by'uko hari ingeso bari bafise bahevye arizo zatumye batera imbere. Ingeso ya mbere no kutamenya ico gukora buri munsi. Uyu munsi ushobora kuba wavyutse mu gitondo ukavyuka utazi programme ingene imeze, utazi ico ukora, utazi ico kwirikiza, ugasanga uwo munsi wose uheze uko nyene umuntu aragutelefone muragiye murabonanye ukabona umenganye vyiza, ariko ugasanga umunsi wawe ntugira programme. Umunsi wa mbere nta programme, umunsi wa kabiri nta programme, umunsi wa gatatu nta programme. None wumva gute uzoshika ku ico kintu wipfuza kandi umunsi wawe utawutegura? Ahantu hambere hahera iterambere no gutegura umunsi wawe, ukavuga ati jewe mvyukira muri ibi, ku mugoroba ndiko ndakora ibi, ejo mbe ndiko ndakora ibi, usange buke buke uteye umenyera. Nimba ari hangiro wihaye uvuga ati jewe buri munsi nkora iki. Niyo ntango ya mbere ituma umuntu atera imbere. Uzohore ubiraba kenshi abantu bariko baratera imbere canke abantu batera imbere usanga bafise akantu k'akajenda bandikamo programme yabo ingene imeze. Nigihe ushobora kumubaza ati umunsi turashobora kubona canke ejo akavuga ati nge ndabe ibyo mfise kuri liste. Rero akenshi ikintu ca mbere umuntu akeneye ni ingeso yo gutegura umunsi. Abayede canke abafundi canke wa muntu abayibereye ahantu ruguru, uriya muntu hari igihe usanga adategura umunsi wiwe, ariko ugasanga abafise programme afise ati jewe n'umunsi ndamvyukira kurima ejo akaba bize. Mugabo wewe uri ngaho ata programme nimwe ufise uvuga ati ndarinda ingene bizakugenda, uzosanga ataterambere uriko urashikako. Niyo mara gutahura ibintu byo gutegura umunsi wawe uzosanga isomene ihera uvuga ati jewe mwindondwe nari nifuje ko nzokora iki kintu, hama isomene ihera uvuga ati none ko nifuje gukora iki kintu byagenze gute, bimeze gute. Mugabo ni wavyuka uvuga ati nshaka gukora iki kintu mwino somene, mugabo umunsi wawe ugatangura ata programme ufise, ikwa kundi uza kwishitura usanga imisi yaheze isomene yaguheranye. Hanyuma kubera yuko wari wateguye ibintu vyawe uzokora ukabona ntiwabikoze, byanaciyemwo, ukaca utangura kubona ibintu by'abandi bantu bakoze, ukaca utangura kwipfuza ibintu by'abandi bantu, ukaca usanga ubaye wa muntu ariko arafata uno munsi ukoze ibi imisi 2-3 biranse ucija mu bindi. Akenshi abantu twama twifuza ama6 y'abandi bantu tutazi igihe cyafashe canke igihe byafashe kugira umuntu ashike kw'ivyo bintu. Mu gutera imbere canke mu gushaka ku kintu kanaka biragusaba gutegura kandi biragusaba igihe cyo kurindira no kwihangana no gukora cyane. Nubona umuntu ageze kuri 6 kanaka ntuzokwibaze yuko yavyutse mu gitondo akabishikako. Hariho yananiwe kenshi, hariho ivyo yagerageje bikanka, hari igihe yihevye, ariko kubera kuguma agerageza ico kintu cyaratinze kirakunda. Iyindi ngeso ya kabiri ituma umuntu adatera imbere canke adashobora kuva ku rwego rumwe ngo ashike ku rundi ni ingeso yo kwiruka inyuma y'abandi, ingeso yo kujana n'ibije vyose, ingeso yo kujana n'agakuku. Kwa kundi uba ufise abagenzi canke kwa kundi uba uri ahantu ukabona abantu bose bako gace bose bagiye mu bintu kanaka, wowe ntivyari bikurimwe, wowe ntivyari biri ku mutima, wari ufise izindi programme zawe, wari ufise izindi gahunda zawe, wizeye neza uvuga ati jewe ngiye muri ivyo kunda. Ariko kwera ubonye banaka bagiye muri ibo ukaca ugomba kubiruka inyuma, ukaca ugomba kujana nabo, ukibaza ati kumbure iki kibazo twese twama tucibaza. Kwa kundi ushobora gusanga hari abantu ariko baraja ahantu mu gihugu kanaka ati tugiye kurondera ayo mahera, hanyuma ugatangura kwimvira ati je nanje ntagenda bakayaronka nzoba mbaye wandi, je ntagenda, ugasanga
bo baragiye barayaronse ndosiga ndabasega ikintu cyo abantu bishiki twica ariko ubuzima bw'umuntu hariho ico umuntu ashoboye hariho na gahunda abafise nimba rero wamaze kugira gahunda ibi iye ntibize gutesha intumbero naka akoze ikintu kubera afise impamvu akoze iki naka nimba agiye mu gihugu kanaka kurondera amafaranga hariho impamvu agiye kurondera ayo mafaranga wewe ni wagenda ata mpamvu nimwe kubera ko wumvise banaka bagiye nawe ugashaka kubakurikira uzosanga uriko urabafasha gushika ku ndoto zabo wewe ubusange uragarutse nta kintu nakimwe ufise usange uragarutse nta kintu nakimwe washitseko ariko ni wagenda nawe ufise gahunda kanaka uzogenda uvuga ati jewe ngiye gukora iki sinakwirikiye bakanaka ni ingeso irakunda kudufata cyane abantu benshi ugasanga turiko twiruka inyuma y'abandi bantu kubera bakoze ibinatwe cyo tubikora kubera bagize ibinatwe cyo tubikora hamuka tusanga twebwe biranse kubera yuko twakoze ibintu kubera naka ariko nako wafise impamvu ziwe zifadika zituma akora ivyo bintu abenshi muzobibona abantu bagiye bakora ibintu mu kwigana abandi ugasanga bo ntibiciyemo babandi biraciyemo gutangwa kwibaza ati none je kubera iki ngira mfise umukoshi ngira barandoze mugabo basanga hari utugeso tumwe tumwe mu mutima w'umuntu hajya niho amajambo yose abera niho ibintu byose bikorekera ikintu ca gatatu gituma udatera imbere hariho ikintu bita kuja mu nkundo zahanaha iki kintu abantu benshi bagifata nk'ibisanzwe abantu benshi bagifata minenegwa ariko kimwe mu rufunguzo rutuma umuntu ashobora gutera imbere n'ibi bintu birimo kuko bikora ku marangamutima bigakora mu mutwe w'umuntu uyu munsi ari umuntu mushobora kuba mukundana agatuma ukora cyane hari n'igihe umuntu mushobora kuba mukundana agatuma uba umunebwe reka ndaguha akarorero nuko ushobora gukundana n'umuntu ugasanga mwakundanye wowe hari motivation udafise umuntu wamukunda hanyuma uwo muntu atangwe kuzara gusaba ibintu byinshi aza gusaba amafaranga gusaba utuntu n'utu uriya muntu aratuma akwigisha gukora cyane kugira ngo urondere amafaranga umuha canke urondere amafaranga kugira witeze imbere kubera yuko aba gusaba byinshi birenze ikindi naco ushobora gukundana n'umuntu agatuma uba umunebwe umuntu mugakundana ugasanga ibintu byose wahora ukora cyane mugabo umwanya wose abashaka mugume muri kumwe umwanya wose abashaka mugume mbubonana akenshi rero ni waca mu izi relation umunsi ukundanye na naka ejo ukundanye na naka hirya ejo ukundanye na naka ibintu bimwe twibwira nuko twibwira yuko iyo ukundanye umuntu biba biheze muhebanye biba biheze ariko mu rwego rumwe canke urundi iriya relation canke ruya rukundo wabayemo birakugira ko ingaruka kubera yuko kugira ubone yuko vyakugize kingaruka no kuzosanga kenshi uri kurakompara abantu mwakundanye ati naka yarameze uku naka yarameze uku bivuze ngo ntibamwibagiye waramwibagiye mu maso waramwibagiye mugabo mu mutwe wawe canke mu bwonko bwawe hari ico vyagusigiye kandi akenshi urashobora kugira deception n'umuntu bigatuma ubona yuko ubuzima buri fute niba ariko yarondera ukabona yuko ntaco bikimaze naka tutari kumwe naka adahari twarapanze ko tuzokora ibi nibi none yampevye rero jewe numva ubuzima bwuhagarara rero ikintu ukwiye kwirinda ngaho urakwiye kwirinda kuja mu izi relation zahana uyu munsi ukundanya naka ejo hanaka ejo naka ejo naka ugasanga buri munsi biruka inyuma y'abakobwa canke buri munsi biruka inyuma y'abantu ibi bintu bizokugira ko ingaruka rimwe na rimwe kubera yuko uzosanga mu buzima bwawe atakintu na kimwe kikikunezera yaba amafaranga hakunezereza ariko iyo wibutse ivyo wabayemwe n'abantu mwagendanye ugatanga uvuga ati aya mafaranga afise yaba nkiri kumwe na naka biba bimeze uko yaba nkiri kumwe na naka biba bimeze ugasanga ubuzima bwawe ntubayeho uryohewe ubuzima bwawe ntaruko uratera imbere bivanye n'abantu mwahuye nabo mu nkundo aha abifatanye no kwiruka inyuma y'abagore abagore ni beza n'amashurwe y'isi mugabo rimwe na rimwe iki kintu cyamacakoze ku bantu benshi ikintu cyo kwiruka inyuma y'abagore abenshi barabizi urashobora guhomba urashobora kuhakora ibindi bintu byinshi tutavuze ariko gufata igitsina gore biri mu bintu bituma umuntu adatera imbere mwakoze kumviriza ikiganiro je wumva ni Roy Jeff kuri GFG nimba cyo kigufashije dusigire commentaire akoze